papa ntiyavuze ngo genda muhezagire abasangiye igitsina oya mugabo wavuze ati mbega none abasangiye igitsina baje gusaba muhezagiro padiri uyo wubaha nuko niko bibaza bo kuko karazira mbega yobaha uwo muhezagiro papa agira ati bahezagire bose ntihagire umuntu n'umwe mutazohezagira abasabye uwo muhezagiro ariko mumenye jewe sindabatumye kuja guhezagira mariage ya mariage y'abatabisangiye wari umuhezagiro hakaba na mariage none hoza rero abasore babiri tubuye cyangwa abakobwa babiri baje gusaba uwo muhezagiro bakabasaba padiri mbega yobubaha arahubaha mugabo ndabahaye uruhusha kuja kubana mu isakamento yo kubaka Kristo ariko ari ushobora kuba ari kararaba iki kiganiro tutaba dusangiye kwemera akavuga ati none koko umuntu nkatwebwe agiye mumeke muhemu z'abazima ashobora gutora gute umuntu ko yoba umweranda akamugena akavuga ngo uyu n'umweranda ego sega sitwe tubatora ni wenyene mu buzima bwiwe uko yabayeho yerekana yuko atari bisanzwe atari umuntu asanzwe namba atari uwo ari we wese ashobora kuva hasi ngo jewe ndamweranda ntabindi bibaho oya ndumva nshaka kumenya ni nakaye kamaro ko gusabira umuntu yamaze kwitaba Imana nari impere ngaho Imana yonyene nishobora kuvuga ati naka Gloria ujya yera umweranda koko abandi barabesha abandi kwa karimi gusa mwarwa burya koko yariwe nico gituma tubasabira bose atanumwe dukuyemo kuko twebwe ndabobasha dufise Yuda warumvise ko ari we yagurishije Yesu hari ahantu na rimwe turumva yuko Eklezia ivuga ngo yaragiye mu muriro udahera Yuda ngo ari mu muriro udahera nta nama ivyo rero tugira tuti Imana niyiboneka ku muntu kuko Imana niyishika aho isha urubanza rwa nyuma kera bari bazi yuko abantu iyo bapfuye badaca bagenda ngo bahere hari akantu gasigara bita umuzimu niko babibona kera niko babibona none rero twebwe Yezu Kristo yatwegetse ko yapfuye akazuka kandi akaba yatwemereye ubuzima budahera kandi akatwemereye ko natwe buzozuka ibyo nivyo dufatira ko kugira ngo dushobore kugira rero uwo mwizero ugusabira abo bose mwiriwe mwese muriko muradukurikirana nizera ko mumeze neza ko muguwe neza mushima Imana nkuko natwe dushima Imana muri BI ni Gloria Munezero kuri micro nkuko vyama kenshi nkaba natewe iteka cane gose uno munsi sindi muri studio mugabo natewe iteka cane ryo kugendera umuntu abantu benshi nizera ko muza guhimbarwa n'ikiyago tugiranire benshi mwifuza kumenya ngo ninde mwifuza kumva ivyiwe ndamuha ikaze cane naho tumusanze wiwe Monseigneur Evariste Ngoyagoye ndamukirize abatwumviriza aramutse abamukumbuye abamuzi n'abatamuzi kugira ngo dushobore kuganira naho ndabazi abo turiko turaganira mwebwe ndabamenya buhoro mugabo abaturaba abatwumviriza mugabo ndabaramukije tubahaye mwiriwe mbese nkuko muvyumvise yabaramukije naho ngo ataza abariko baradukurikirana ego ndifuza kumenya rero Musenyeri Evariste Ngoyagoye ninde abantu benshi kibazo nkunda kubaza abantu benshi tuganiriye ubwa mbere iyo duhuye ubwa mbere ndakunda kukibabaza surtout mwebwe rero turifuza kumenya mwoba muri bande mwakuze mumeze gute ubuto bwanyu muri bande jewe ndiko ndivuga birangora kugira ico mfatira ko kugira ngo ndabibwire nabo ndabona neza mu maso yanje ariko reka ndakubwire bike ubwa mbere nitwa Evariste kuko byumvise n'izina ryo Kristo izina rya data yitwa Ngoyagoye nafashe rya data kuko niyo mugenzo twafashe muri paroisse yacu hanyuma rero nkaba ndifura mu muryango abana turi 14 kuko
twavyawe n'abavyeyi babiri kubera umwe yitavye kare Imana hanyuma rero ubundi araza turabandanya yego hanyuma rero nk'abandi ubundi umwepiskopi ndi mu kiruhuko no kuvuga twebwe mu migenzo yacu iyo umuntu ashikanye imyaka 75 aca aruhuka hakaza ubundi akamusubira mu kibanza none rero nanje ndi mu kiruhuko ko 75 nayirengeje ngaba ngeze kuri 82 none ubundi mu zabukuru uko babivuga yego ngira ngo senze niwambaza ibindi ndakubwira boro Musenyeri yoba yavukiye he mwapfukiye he navukiye muri komine bariko barahindura amazina komine yahora yitwa Mugongomanga ndamwijenda yego kandi ikaba ari muri province Bujumbura mumbabarire ndababaze ntiturinjira mu gihe mwari mwaramaze kuba abasaserdoti canke mu mwamaze kuronka ubwepiskopi ndiko ndababaza mu bwana bwanyu mumbwiye yuko mwavutse muri imfura hanyuma umuvyeyi yaritaba Imana kandi nibaza ko mwavutse kera ni mama wanyu yari yitavye Imana yego kera barakunda kuvuga yuko imibano itari myiza yaba mukase n'abana mbega vyoba vyari ivyo mwebwe mwabibayemwo gute mu gihe mwumva ko mwari imfura umva dutanguriye hafi mugabo no kubwira ko imibano yabaye myiza cyane n'ubu duheruka kumuganduka ko twese turi hamwe yego twarigeze urubanza ruryoshe ruhimbaye yego ko twabanye neza twari dufise n'umuvyeyi papa akunda Imana yumva ivyo bintu byo gushinga ndaye mbwaye mu gihugu yarafise ijambo mu gihugu none rero twabanye neza cyane nziza rwose mu gihe muriko muratubwira yuko byagenze neza urumva papa wanyu yari asanzwe akunda Imana mbega mwakuze muzi ko muzoba abapatiri mu gihe wari umwana mukuru w'imfura abantu bose baba biteze yuko ibasamuragwa ikimwebwe byari bisanzwe bizi ko muzoba umupatiri canke wabijemo byaje mu nyuma jewe natanguye kwiyumvira ico cyumviro kiri mu mwaka wa gatatu muri primaire umwaka wa gatatu ni muri primaire no kuvuga hari umupadiri yaje kutwigisha hajya kwigisha religion yigisha ijambo ry'Imana hanyuma arabaza abashaka kwibaha Imana ndashaka tukejuru kuva ubwo rero cyumviro ndicamvuyemo hanyuma rero duhejeje ayo mashuri y'intango tuja mu seminari y'Imugera urumva rero hariya naho seminari naho bategurira abazoba sacerdote cyo cyumvira ahubwo carakomeye gushika rero citse muri grand seminaire twaca tugenda iburasira aho rero niho habaye ivyumviro mwe cy'umuntu ageze mu bigero aribaza ibibazo bitari bike mbega kazoza kanje nakahe aho umuntu yaribandirishije naje yewe navyibajije ega mbandanye canke mpagarike ariko naronse impanuro nziza z'abasacerdote turi kumwe canke abagenzi ndaheza ndabandanya ngera Imana rero ncambandaniza i Roma niyo naciye mbandaniza ukiba umusacerdote ntarabawe utaraba umusacerdote ngera mu seminari kera byarakunda yuko mu seminari ashobora kugenda kwiga hanze n'ubu birakunda na kera byarakunze haba habaye iki umwepiskopi arakugena kugira ngo ugende ubandanye hanyuma rero hariya ko hariyo amaseminari yanavukiye ariyo kandi n'ameza urumva rero najanye n'umupadiri yitwa Adriano ndabona bamwe baramuzi hanyuma rero turabandanya gushika mbere mu sacerdote aho 66 kandi twagize mahirwe niko nabivuga uwagiye gutwatira mu busacerdote ni papa wenyene niwe yabati yego muri 66 niwe yatwatiye wenyene twari duheruka kugira inama y'abepiskopi mu bita Vatikano ya kabiri umboye wamaze kuyumva iyo nama rero yari yavuze ibintu bitari bike byerekeye ubuzima bw'abakristo byerekeye ubuzima bwa Ecclesia araheza rero afatanya initiative yuko twatira
naho atarabiherutse hari haciye yari papa Paul wa gatandatu wa gatandatu atari Paul wa kabiri uyu Paul wa kabiri yitwa Jean Paul ubundi yitwa Paul VI niwe yari imbere yaje imbere ya Jean Paul II donc niwe yabatiye mu ibanga ry'ubusacerdote byari bimeze gute muri ico gihe wari usanzwe ndiko ndiyumvira je kuri jewe narasenze cyane Imana izofasha ashobore guhurira namwe yabinyeretse yabimpaye ndiko ndiyumvira namwe nka mwebwe kwatigwa mu ibanga ry'ubusacerdote n'umupapa mwebwe kuri mwebwe mwari mukiri bato ubu tarabona ibintu byinshi hantuka mwumva mumeze gute yego kumbure haraboca biyumvira ngo ubusacerdote butanzwe na papa ngo buraremba ngo nibwo bukuru jewe suko ndabibona ubusacerdote bwari bwo bwose buhabwa n'umwepiskopi muri diocese isanzwe canke na papa ni bumwe iko ibanga n'iryo banga n'iryo ryo kuraba iryo banga naryo nukuvuga ati mbega Yezu Kristo umwana w'Imana yakuriye hariya mutuzi ukabaze ibyo biraba idini rya Kiliziya Katolika ryose ukaba ubizi waravyize warabinonosoye warabikurikiranye neza warabirimbuye ukagira ati jewe ndavyemeye kandi ndemeye ko kuzobugendera mu buzima bwanje bwose agaheza rero agakubika kw'ibiganza igihinduka gusa nuko haba hari abantu benshi haba hari amakuru menshi mugabo twebwe urumva ko twari hariya ntitwaronse abantu benshi bava i Burundi bashobora kudushigikira n'abagenda batavoyaje ntibari bwagwire mugabo twebwe vyari bimaze muganga abavyeyi banyu barashobora kuhashika reka ntabaje oya no kuvuga ko kuri ordination yanyu nta muvyeyi yari ahari oya ega ntizari vyoroshe oya muri 66 abantu kugira baratembera cyane twari tumaze imyaka mikeya twikutiye abantu bashikayo bagendagenda bari bake cyane okay muraburonse ubusacerdote mu 1966 mu nyuma muraduka gushikaho muba umusenyeri umwepiskopi navyo mwari mubanze imyaka ingahe mu ibanga ry'ubusacerdote igihe mwawa abepiskopi babagena kuba umwepiskopi reka nakubwira aho naciye uce wiharurira wewe nyine aho ngarukiye rero mvuye i Roma baciye banyena kuba umwigisha mu seminari nkuru ngaha i Bujumbura hagiye Bujumbura rero Grand Seminaire hagiye nyuma ya katedrale ya seminari isanzwe niho nashikiye rero natanguye kuko nabanje guheza amashuri yose ndaronga amadiploma akwiye hanyuma rero muri 68 niho natangura rero kwigisha ngaha mu seminari ngaha i Bujumbura mwe ndahigisha rero myaka ishika 7 ariko mbere yaho musenyeri Nduyahaga niwe yari umwepiskopi waha i Bujumbura aca angena kuba padiri mukuru wa katedrale aho ni mu 68 nyene oya 68 nagiye kwigisha kuri Grand Seminaire hanyuma ndabandanya 73 niyo naba padiri mukuru wa katedrale nyuma y'imyaka 7 uronse ibanga ry'ubusacerdote hanyuma mu nyuma uza gushikira kwa hanyuma rero ibindi bice birabandanya na musenyeri yarahavuye arangena no kuba cegera ciwe ndabifadikana no kuba padiri mukuru mu katedrale banishigera ciwe hama rero muri 80 1980 niho naba nagenwa kuba mu episkopi w'Ububanza iyo diocese yari nshasha yari nshasha yari fadikanije na diocese ya Bujumbura hanyuma rero ncagenda gutangura hariya muri 80 niho mwabaye umwepiskopi ku nshuro ya mbere bamubaye umwepiskopi wa diocese ya Bubanza hariho umuntu ashobora kuba adatahura neza amabanga ya musenyeri umusenyeri aba afise amabanga yayo ndabihereye kugira ngo byumve neza
ushaka ko udutahuza utubwira mu majambo make musenyeri. Yego. Yezu Kristo yaraje, wewe ni umwe musa, nta wundi babangikanywe. Yaratoye abatumwa 12, ba Petero n'abandi duhora twumva amazina yabo, abo bitwa abatumwa mu mvugo yacu. Hanyuma rero nabo barafise ababasubiriye mu kibanza, ababasubiriye mu kibanza ko nabo yarabarungitse kugenda, baci bava Yerusalemu bagenda, Petero ashika i Roma, abandi bagenda no mu zindi ntara. Ababasubiriye rero kuva muri iyo myaka gushika uyu munsi nibo bepiskopi. Babasubiriye muri ico kibanza, muri ico gibanga yuko na Yezu Kristo direct kugira ngo baje kurongora ama eklezia yo muri ico kiringo. Nuko rero iryo banga araheza akarongora rero iyo eklezia ya Hanaka. Urumva ko bari bagize diocese nshasha ya Bubanza, amaparuwase, amasukursale, imibano y'Urukristo, abakateshiste, abasaseredoti, abakristo bose baca barongorwa mu Bukristo, ukwemera kwabo n'uwo mwepiskopi mushasha aje. Agaheza akabagerageza kubafasha kuba abakristo bakwiye nk'uko avyumva ko bitegerejwe. Kandi muri ico gihe kugira ngo utogwe nk'umusenyeri, utogwa n'umusenyeri w'iyo paruwasi uba usanzwe urongoye, canke paruwasi uvukamwo, canke ni papa abagena? Ni papa. Ariko nawe yaba i Roma ndabatuze, abepiskopi muri ico gihugu nibo baheza bakavuga bati twebwe turavye neza padiri naka turana ko abikwiye. Hanyuma rero bagaheza bakavuga amazina, ayo mazina rero pavatoramwo umwe, akaba ari we agena. Ego muragiye murabaye umwepiskopi ku nshuro ya mbere mu Ibubanza, byaraboroheye? Byari bimeze gute? Byagenze gute kurongora diocese deja yari nshasha, namwebwe kandi mwari bashasha? Byari bimeze gute kuri mwebwe? Byaraboroheye? Reka ntibyanyoroheye, ariko byari biryoshe kuko ayo maparuwase ngira murayabona kuri karata y'u Burundi. Ayo maparuwase ari mu ntara ya Ruguru, Bubanza na Cibitoke, zari zikiri province zibiri zitandukanye ku bw'intwaro y'igihugu. Hanyuma rero muri ico kiringo hariho intwaro mu gihugu yari irongowe na perezida yitwa Yohani Batista Bagaza. Muri ico kiringo ntiyumvikana na Eklezia Katolika, n'ikimenyamenya nuko mushikiranganje n'umwe yarekuriye kugira ngo aze mu rubanza iwanje igihe mwagenwa kuba musenyeri. Yego, ntawaje yarabaga ati ivyo ntibibaraba n'ivyabo ntibavyimenyeye. Niko byagenze, ariko nticyabujije ko mbandanya rero. Mugabo ikindi cagiye gukora nuko muri iyo ntara hariho amaparuwase 8 igihe cyo nashikayo, amaparuwase 8. Aho rero abapadiri yagiye arabarungika basubira iwabo kuko benshi baba missionnaire. Baraheza rero Jean Baptiste baga president. Ego abapadiri rero baba missionnaire b'Igihanga, b'Butara, b'Ikaburantwa, b'Imabaye, abo bose basubiye iwabo. Urumva ko paruwasi zasigaye zigaragara. Ego. Aho rero ngategezwa kuva Bubanza nirukanga nja kuraba yuko abakristo hari Imabaye baronse ibikwiye kugira ngo baba abakristo mu gihe tutararonka abandi ba missionnaire. Ego. Mugabo abo ba missionnaire bari basubije iwabo na president Bagaza na leta yiwe. Na leta yiwe. None muri ico gihe mwebwe ntivyabatera impungenge yuko bizohava byanka gose, muti ntibyabandanya gutya hanya tuzohava twugana amasengero, tuzohava tuza turasengera mu kinyegero? Byari bimeze mwebwe mwiwe? Ntibyatworoheye, reka ntibyatworoheye, kandi twaragerageje kuja inama nawe, turarungika abatumwa duserukira kugira ngo tuvugane ibyo ari byo,
kandi dusanzwe tuzi twarabonye ibintu n'ibindi si wo wa mbere ubwo uva Yezu Kristo haraciye imyaka ibihumbi 2 birenga none rero twarabonye ibintu n'ibindi ibidutera ubwoba twebwe duteza kuremesha abandi mugabo tukaza tukamenya yuko ndibuka ko bigeze kumbaza kuri televiziyo kuko nyene bari bandomeye kuri televiziyo y'u Burundi barambaza ngo mbega none ibintu bimeze gutyo ngo kazoza ka Eklezia n'akahe nababwiye nti kazoza ka Eklezia kari mu minwe y'Imana bacaraho ikindi bambajije kandi niko byagenze kuko haciye amezi 3 yaciye havaza uwundi kwisi bidutera ubwoba bwose turaza tukamenya ingene tuvyifatamo twariko turavuga rero ivyaboroheye n'ivyabagoye nari nshaka kumenya nk'umwepiskopi yarari mwibanga gushasha ibintu byose uri kurabitangura ni kuri harabamwe ibintu bigora hari ibikunaniza haraho bitagenda uko wavyumviriye mu gihe kandi hari hasanzwe hariho niko kuntu leta y'ico gihe itaborohereza mwebwe musenyeri Evariste Ngoyagoye ingufu mwazikura mwashobozwa n'iki byagenda gute nta na rimwe mwigera mucika intege jewe ndafise wantumye s'umuntu oya ni Imana kandi iyo Mana niyo nakunda niyo nasenga kandi urundi cayisenga narumva ko ari wantumye mugabo ndandomye mu bigoye yarabitubwiye yatukabishije twagiye tubizi tuja gusoma ijambo ry'Imana twese turabizi kandi nafashijwe cyane n'abakristo barabona ko banyotewe ijambo ry'Imana uri bashikije ntibigeze banga ukabusanga iyo bari kwimikise maskurisare ukaheza ukabibabwira ukabona yuko bavyakiriye bavyitavye cagiye kugora sinabihisha n'igihe hatanguye kuba rebellion mu bya politike hatanguye kuba ibyo bintu bya muri politike abantu batemera intwaro yo muri ico kiringo hatangura kuba indwano hirya no hino kandi umunsi bitangura jewe nari mu misa muri paruwasi mu Cibitoke ndi kumwe n'abana ndiko ndabigisha umunsi mukuru wa Kristo Umwami bambwiye ati haraye hatewe mu paruwasi ya naya abana bose ncana barungika imuhira aho ntivyatworoheye ico kintu ntivyatworoheye kuko bitoroheye n'igihugu cose niko byagenze namwebwe niko byabagendeye ariko aho rero mwari muri paruwasi y'Ibubanza kugira ngo dutere tubandanya kubera mufise byinshi mwoshobora kutuganirira ariko tutobimara mu nyuma mumaze kuva Ibubanza mwaciye mugenwa kuba umwepiskopi w'Ibujumbura kuva ryari wa diocese ya Bujumbura kuva ryari Ibubanza mwamaze y'imyaka ingahe namaze imyaka 21 Ibubanza kuva mu 80 gushika mu 97 mu 97 nakoze 21 gusa irarenga gushika muri 97 niho nagumye Ibubanza aho hose wari umwepiskopi w'Ibubanza ico gihe cose c'amagume n'ivyagiye biraba cose wari uri Ibubanza mu nyuma mumaze gushika ino Ibujumbura urumva mwari mumazemwe imyaka myinshi muri uri umwepiskopi ubudasa bwabaye ubuhe byo kurongora diocese ya Bubanza no kurongora diocese ya Bujumbura ubudasa bwari ubuhe bwambaye mvugo ibisa ngamba n'irya jambo ry'Imana niba abasacerdote mukorana n'irya kwa kwemera usanzwe ufise nabo muri kumwe aba Kristo rero birasa nico gituma rero umuntu agenda aremye kuko abaze ko Eklezia imwe abo muza gusangira ubutumwa ari bamwe ariko ubudasa nuko ngahe Bujumbura murabona n'ahantu hari ababize benshi ariko sabize ku buryo bokwanka ivy'Imana oya no mugabo mu buryo uteza kwiyadapta kuri bo ukamenya nyene ubibabwira ubibashikiriza n'ingene tuje inama nyene dukorana yesi hamwe hanyuma rero ikindi naco nuko naha nyene nasanze hari amaparuwase amwe ataje mu padiri n'umwe ahari ngaha muri diocese ya Bujumbura no diocese ya Bujumbura hari ataje mu padiri n'umwe
none kaga musenye mumbabarire ndababaze ko twama tubona mu kwindwi batira abasaserdoti benshi kandi amaparuwasi ataguma yaguka abapatiri bobura gute twama tubona kuko bwa mbere nino nyene umushinga nawe bagaza naho nyene yarabirukanye none ngaha byarashitse ngaha Bujumbura naho nyene byarashitse ubwa kabiri hari habaye iyo ntambara mu Burundi amagume yari yateye ugaza usanga ari amaparuwasi amwamwe badashobora gukora kuko atamutekano uhari naho nyene ngaho taguhenga karero hariya Imagara ubuye ngaho ugenda mu Rumonge hari paruwasi iyo yaragaragara ukagenda ahantu hitwa Karenze haragaragara ugiye mu Bimbi wasanga nk'ababikira bari bahafise mu bana bari baratashe bari baragiye ahandi ugasanga n'umupadiri umwe gusa biramuremereye none rero naho nyene ayo magume yari yahaciye naho nyene twakuremesha abakristo ariko nshitse no rero kandi intwaro zarahindutse haza Buyoya twashoboye gukorana neza we gusumba uwa mbere hanyuma nawe nyene byewe birarengana ariko mu kiringo ciwe cyane ikintu nshobora kuvuga nuko mu bagerageje kurondera ko haba amahoro ko dusubira gutekana abantu basubira kumvikana bagasubira bagatwara mu mahoro ibyo twarabiroroyemo Eklezia Gatolika yarabiroyemo cyane gushika bitungane gushika sinzi umwaka wo kwifuza n'uvugo wari we umwaka intambara yahagaze ngaha mu Burundi nibaza yuko guhera igihe habaye sinzi ko bayita transition ngira ari mu 2002 canke 2003 ego no kuvuga yuko naho vyagiye biragorana mugabo harageze igihe birateba biratungana biragenda neza nibaza ko ari ikintu ciza cyo gushima cyane nari nifuza kumenya rero ko ubundi dusanzwe tumenyereye yuko muri Eklezia ibiba bibera ngaha mu Bujumbura niba ari ijambo ry'Imana niba ari niryo rivugwa ku isi yose sinzi ko nuba nihenze niko bimeze tumaze iminsi tubona umenga harimo utuntu tugenda turibonekeza bitagenda neza ugasanga hariko haraba impinduka nk'akarorero nk'igihe papa aheruka gutanga itangazo avuga yuko boshobora guhezagira abantu babana basange niba ari abagabo babana ari abagabo babiri babana nk'umugabo n'umugore canke abapfasoni bati nibasaba umuhezagiro mu bubaye ariko abepiskopi bo ngaha mu gihugu cacu canke abepiskopi bo muri Afrika baravyanse mbega nta mpungenge vyoba biteye mu gihe twota turabona yuko nta papa ashobora gutanga sinzi ko novuga ko ari itegeko hanyuma ntibaryubahirize abemera canke abepiskopi nta mpungenge biteye nka wowe nk'umusenyeri yatwaye imyaka myinshi ari umusenyeri ukaba uri umukurambere wobivuga kwiye ubwa mbere kuko nigeze kubicishamo gatoye Eklezia Katolika imaze kuri iyi si imyaka irenga 2000 yarabonye byinshi cyane ibintu byagiye birahinduka byagiye biratera imbere bimwe bisubira inyuma kuva yatangura hariho persecution ikomeye cyane itotezwa abakristo baratotezwa bagiye kuronka amahoro bamaze imyaka 320 n'ingahe hanyuma rero baratera imbere hateba haraba amabacengero atandukana haraba ba Orthodox n'aba Katolika aho hari mu 1954 urumva hari haciye imyaka itari mike iyo myaka yose bari hamwe mugabo baratandukana baba kubiri hanyuma rero birasubira birabandanya myaka yindi iraza ibintu birahinduka mu bihugu haraba ama universite haraba imiryango myinshi y'abihebeye Imana baje mu bihugu bitari bike gushika rero mu 1517 niho hatangura mu protestante wa mbere yemanze ko atandukanye na Eklezia Gatolika ubu rero habaye ibintu byinshi habaye n'abandi mu 1990 na mirongo amajana 900 bwashiki mu 1906 haraza abandi bahakana rwose
ati twebwe turabihakanye ibyo bintu byo kwemera turi muri byo bariho abameze gutyo none rero eklezia yabonye byinshi hanyuma rero mu 1962 nakubwiye oya sinabivuze harabaye inama yitwa Concile Vaticano ya kabiri murumva ni Vaticano ya kabiri harabaye yende ya Vaticano ya mbere aho rero haraje bimviro itari bike abo muri Aziya baraza baravuga ati twebwe iwacu ibibazo dufise nibi muri Afrika twebwe ibibazo dufise ngaha muri Afrika baravuze yuko mu bihugu bitari bike hariho abantu babo bashaka kubaka bafise abagore babiri batatu mwaguhenga akarorero nko mu Bushinwa kirazira kikazirizwa yuko hari umuntu n'umwe yashobora kwemera kuja mu idini ryari ryo ryose ryaba y'abakatolika ryaba y'abamuzirima ryaba y'abaki ibindi byemewe amategeko niko ameze aho rero hari muri 49 aho Mao Tse-tung yashinga iryo tegeko kandi n'ubu riracariho ariko ikibuza ko abakristo bahari barahari barasenga mugabo babafashe baca barabagirira nabi bakibafata ariko kera barabafata bakabafunga bakagira nabi cyane ubu rero nk'ubu aho tugeze aho Vatikano na leta y'Ubushinwa basinya accord bakemeza yuko papa ashobora kugenda mu episkopi muri Chine ibintu rero birahinduka ku isi ndahoja kuvuga mu bya kera byose bigumeko uko byari bimeze no kujura baza mbega icyabaye n'iki hanyuma rero kuri cyo warubajije rero papa ntiyavuze ngo genda muhezagire abasangiye igitsina oya mugabo wavuze ati mbega none abasangiye igitsina baje gusaba muhezagiro padiri uyo ubaha nuko niko bibaza bo koko karazira mbega yobaha uwo muhezagiro papa agira ati bahezagire bose ntihagire umuntu n'umwe mutazohezagira abasabye uwo muhezagiro ariko mumenye jewe sindabatumye kuja guhezagira mariage y'abatandukanye hari umuhezagiro hakaba na mariage bere kubiri nukuvuga babahezagira nko jewe no basaba mwebwe nti mu mpezagire nk'umusacerdote canke nk'umwepiskopi birashika abakristo benshi barabidusaba n'uyu munsi nari mu bitaro haranje umpezagire ishapole pa canda muhezagire none hoza rero abasore babiri tubuye canke abakobwa babiri baje gusaba umuhezagiro bakabasaba padiri bega yohuba arahuba mugabo ndabahaye uruhusha kuja kubana mu isakamendo ryo kubaka Kristo oya na papa sivyo yigishije none niba ariko byoba bimeze kwereka abepiskopi baba muri Afrika n'abarundi batashize hamwe nawe ngo barakanguseho barakomenga bagiye kwemeza byose nibyo biyumviriye ubu rero birashoboka byavuye yemeza uko ndabivuze uko ndabisigura urumva barashobora kubahezagira murakoze cyane nico nari nshaka kubabaza imbere yuko tugira ariko abubakanye no isakamere ryo kubaka Kristo kuva na kera Yezu Kristo nyene wageze n'umugabo n'umugore bagose bari babiri ngo babaye umwe umwana Imana yafatanije ntihagire umuntu agitandukanye niko byanditswe kandi iyo Bibiliya nditoyihindura no kuvuga yuko niba baramaze kubana ntibashobora kubahezagira oya bahezagira bataraba abo bantu batarabana bakaza oya ntakubuze ngo ari wa muhezagiro wasaba kuduhezagira kugira ngo mu buzima bwacu Imana idufashe gutunganya ubuntu tumererwa neza tugira gute uyu muhezagiro gusa basabye kandi uwo rero baraburonka ariko basabye ngo duhezagire tuje tubana bace bafatana bahana impeta umwe ngo jewe ndakwemeye nanjye ndakwemeye kujya bije tugerera mugabo n'umugore no oya murakoze cyane turi mu kwezi kwa Munyonyo ukwezi kwa 11 turakunda kubona hari iminsi mikuru itegerezwa na Eklezia harimwo abadashobora kuba bayitahura neza baba bakatolika canke n'abandi bantu batudasangiye ukwemera ugasanga ntibariko baravyumvuka wakira ijambo
Yezu Kristo yadushikirije ukaryemera ukarikurikiza ukarigendera mu buzima bwawe. Muri icyo kiringo ari cyane cyane iryo tegeko ryo gukunda abandi, ukemera Imana ugakunda n'abandi ukabana neza, muri icyo kiringo uraba umweranda. ariko abo tuvuga yuko bagiye mu ijuru bikatangazwa na Kiliziya icese nkajya mu minsi mikuru ababigirira bakeye, ibyo ntibihabwa bose. Oya, ni bake cyane batuma barerekanye akararo keza, bazwi barabitohoje neza, bararavye ubuzima bwabo, rero bagateba bakemeza temwe urya twarabiravye twarabitohoje, turabona yuko umuntu Imana yaramwakiriye mu buzima bwiwe kuko nico yatwemereye. niho batogwa baraheza bakagenwa batogwa gute kugira ngo baberande? Bihera muri diocese y'iwabo. Ngaho hariho ndavyumva munsi wo kuganduka cyane cyane mwumvirize neza bajya abantu ngiye bariko baravuga umuntu bariko baragandukako ngene bamuvuga ubuzima bwiwe, ngene bamudondora, ngene yabanye n'abandi, ngene yageza neza, benshi babavuga nk'aberanda. Hajya bihera hajya hari abandi bajya babona jya arashikuza n'ibyo munsi makuru nyene no kuganduka hano no kunywa urwagwa, ariko akaba abandi ari bo ukuri barabaye gutyo, barerekanye mu buzima bwabo ko ari abantu b'intungane, kandi bakaba babyerekanye mu butwari bwinshi mu rugo rwabo, mu mubano wabo, reka aho bagendera hose. Muri icyo kiringo gushika rero bapfe buzuye n'Imana, buzuye n'Imana. Muri icyo kiringo birahera muri diocese, bagaheza bakamutangaza, bagatera bugashika hejuru, bakabivuga yuko ku isi yose bamwemeye. Yego, no kuvuga yuko no musaserodoti wo muri iyo paruwasi aca yandika ikete akaryandikira umwepiskopi, umwepiskopi akarishikiriza papa. Uwo musaserodoti yabikura he atabibwiwe n'abakristo? Yego, urumva bihera mu bakristo. Bihera mu bakristo. Babana bamuzi ati urya koko yari umuntu, yari umukristo, yemera si gusenga gusa, mugabo yarafise n'urukundo mu mubano, yari umushinga ntahe mu bantu, yahanura, yareze neza abana, n'ingeso nziza zose bagazitondesha. Bigaheza bigafata igihe kingana gute kugira azorinda ategwe? Birashobora kuba kirekire, birashobora kuba birebire, mugabo hariho bamwe bake cyane bidatera rwose. Nk'uwa mbere bitatevye bamuvuze kare, Papa Jean Paul II wewe yapfuye muri 2004. Urumva n'ejo bundi haheze imyaka 20. Nawe baramaze gutangaza ko ari umupapa, ko ari mweranda. Yego, urumva ko hari abo binyaruka, hari n'abo binyaruka ni bake. Hariho n'ubundi yitwa Teresa Quarquita, yari umubikira, yatanguje umuryango w'ababikira bita bene ababikira de la Charité. Bitwa ababikira ba Rukundo, Calcutta, ngira ngo uramaze kubabona nina barahari. Uyu bararavye ati ndigitangaza ibintu akoza, ibintu yakoreye hariya mu Buhinde no ku isi yose, urya n'ukuri ni habaraberanda n'urya baramutanga akarero. Nanega musenye biroroshe ko umuntu kwagenwa n'abantu bakiri ngaha ku isi, abantu badatahura kumwe natwe uko kwemera. Nike kimenyetso baronka cotuma bavuga bati uyu muntu koko n'umweranda? Bizgo nyene ni canke haba hari ikimenyetso uti abo tudasangiye kwemera. Hari abantu badashobora kubitahura nkuko twoba tubitahura, kuko urumva hari abo bavuga bati urumva hari ibyo dusanzwe tuvuga ngo ibanga ryo kwemera n'agatangaza, ariko hari ushobora kuba ariko araraba iki kiganiro tutaba dusangiye kwemera akavuga ati none koko umuntu nka twebwe agiye humeka impuhemu z'abazima ashobora gutora gute umuntu ko yoba umweranda, akamugena akavuga ngo uyu n'umweranda? Ego sega sitwe tubatora, ni we nyene mu buzima bwiwe uko yabayeho yerekana yuko atari bisanzwe, atari umuntu asanzwe namba, atari uwo ari we wese ashobora kuva hasi ngo jewe ndamweranda, nta bindi bibaho. Oya, numva bivana n'ingene yabayeho, n'ingene abantu bamubonye, ingene bahabaye bakamushima, bageze bakamwerekana ko akarorero
gushikaho rero hejuru babaza ati byagenze gute bakabivuga bakajya tego usanga ari uko ibyo Yezu Kristo yose yadusabye kugira ngo tubirangure yarabiranguye none twamuhuriza iki kugira ngo twemureka ko ari we mweranda kandi tumufatira ku karero bagashaka gutanga ku karero abo nabo batabyemera nshaka numvise uko ushaka kuvuga abaprotestante ya abaprotestante cyangwa n'abariho n'abandi yego ntibabifata uko reka bafise ukundi bayibona yego okay bukeye kandi haca hahimbazwa umunsi wamaze kwitaba Imana hariho umuntu adashobora kuba bitahura umuntu none yapfuye atitunganije ko dusanzwe tuzi ko muri Bible bavuga ngo twame twiteguye ntituzi umunsi n'isaha kubera iki dusabira umuntu yamaze kwitaba Imana mbega byaba bidufitiye akamaro twebwe cyangwa we biramugirira akamaro yego uwitavye Imana tuzi neza yuko bavuga ngo ni Yezu Kristo nk'uko mwabivuze muri Bible haravuga ngo mwame mwiteguye kuko nimuzi umunsi n'isaha tuzogarukira no kuvuga ko twategerezwa ko twiteguye kugira ngo tuzorenguke Imana izoduhamagara tuzobe turi twitunganyije none iyo umuntu yamaze kwitaba Imana koko haba harimo akahe kamaro ko tumusabira yego none ninde aza guca urubanza ngo ujya arabikwiye ujya nawe ndabikwiye oya urumva nshaka kumenya ni nakahe kamaro ko gusabira umuntu yamaze kwitaba Imana nari mpereye ngaho Imana yonyene nishobora kuvuga ati naka Gloria ujya yera umweranda koko abandi barabesha abandi kwa karimi gusa mwabwa burya koko yariwe nico gituma tubasabira bose atanu mudukuyemo kuko twebwe ndabobasha dufise ndabobasha byo kuvuga ngo ujya angwemo kugenda kubwiye ntibiba ariko baraganduka bose batagatifuza mugabo turazi neza ko ugiye kubiraba nido haraho usanga bitari byo ariko n'ahandi usanga koko yari umuntu akwiye koko yarakurikije ijambo ry'Imana ara mu buzima bwiwe biramugora mugabo arabyihanganira ryo rero arakwiye ko tumusabira eka n'abandi mbega twabakuramo dufatiye he oya simvuga ijya misa yo ku munsi wo kumuherekeza mvuga ijya misa y'inyuma muvuga tuze turasabira imitima yo mu naje niyo ndiko ndavuga mu purgatoire ndaguhenga karero Yuda warumvise ko ari we yagurishije Yesu hari ahantu na rimwe turumva yuko Eklezia ivuga ngo yaragiye mu muriro udahera Yuda ngo ari mu muriro udahera nta nama ivyo rero twiga ati Imana niyiboneka ku muntu kuko Imana niyishika aho isha urubanza rwa nyuma abandi bose twebwe turajya ati Imana ikigongo cyawe ntigihera kandi kagarukira kure n'umuntu yoba twebwe mu maso yacu tubona ko ari mu makosa hari naho yaronse umwanya wo kwigarura mu mutabanyuma ngajya umwe yarabambwe iruhande ya Yezu Kristo bavuga ko bari babiri umwe ajya ati Mana twebwe ko baduhamba ko batubamba nibyo kuri birumvikana twarahize amakosa ariko wowe Yezu yaciye amubwira ati uyu munsi nyene tuzoba turi kumwe tuwumve yuko naho yari abambwe kuzana mu ruhande rw'abantu mugabo Yezu wenyene azi akari ku mutima wenyene kandi ari munyakigongo cuzuye tuganye gishika kure gushika aho tudashobora kwibaza ariwe azi uwo ari we nta n'umwe rero dushobora gucira urubanza twasabira bose none rero hajya turabasabira bose atwadukuye mu mugabo cyane cyane abo tuzi byinshi birumvikana tukahise tukabasabira hanyuma rero ibyo rero n'ikibazo kirekire cyane ndagiye kugifatira no ku barundi ba kera bari bazi yuko abantu iyo bapfuye badaca bagenda ngo bahere hari akantu gasigara bita umuzimu niko babibona kera niko babibona none rero twebwe Yezu Kristo yatwegetse ko yapfuye akazuka kandi akaba yatwemereye ubuzima budahera kandi akatwara yatwemereye ko natwe bazozuka ibyo nivyo dufatira ko kugira ngo dushobore kugira rero uwo mwizero ugusabira abo bose
sinoguma ndababaza ibibazo byinshi mfise ibintu byinshi nobabaza mugabo sinobiheza mugabo kuri ivyo reka mbanze ngarukiriza ubunye imbere yuko ndangiza nifuza kumenya muri mu karuhuko ko muzabukuru niko bakita mumerewe gute hari abakristu babakunda batashobora kubashikira batazi ngene umwanya mpagaze ngaha nk'ubaserukira mwoba mumerewe gute urabaserukira kandi utabaserukiye banza kubona iki kiganiro baraza kubona ko ndabaserukiye none ejo bazavuze ko yaduhaye randevu oya sinavuze randevu yo kuza kuraba mu magara yawe umerewe gute muraryohewe n'aka karuhuko nibihe biryoshe ndaryohewe no kuruhuka kuko nakoze rero wumva maze imyaka 44 ndi umwepiskopi 44 uri umwepiskopi irenga 50 ndi umupadiri ngaha rero ndaruhuse merewe neza Kizira yamfashe neza abakristo iyo baje turabakira tukaganira nibo muri abambere muje ngaha hajya hirya ndibuga ko twaganiriye n'umuntu arongeswe na Kateo ni televiziyo katolike y'abafaransa haraciye imyaka 2 3 birashika rero jewe meze neza amagara ni sawa nta bintu mukumbura kiretse utuntu duto ngo kakabona banshize ko umunsi berekana ko bariko barampima nzoza kubaza inyesho ejo ivyo ari byo yego ariko ubundi amagara ni sawa muraryo nibe mumaze mu myaka 40 na mwari muri abepiskope ubu warasanze warakoze ibintu byinshi nta na rimwe byigeze bibashikira ngo mukumbure gukora ndazi rega ndakora mugabo singora ngivyo ndahora ngora kare ariko ubu naje ndakora nk'ubu ndakubwira nahora nigisha novisia abigeme bashaka kwihebera Imana muri novisia y'ababikira bari hajya imbere ya imbere hajya mu bwiza imbere ya Saint-Michel yapfuye hajya abatwara la mère de la ville imbere ya mère de la imbere ya ville ya mère ya mère hajya hariho ishuri ryenda hora nayigishamwe ariko ubu mwaka kubera nagize akakorana gatoya hanyuma rero reka rero mbe ndaruhutse rwose ariko ntahandi nayo ndakora sinicaye hejuru ndafise ibitabo byinshi birenga amajana ngahe nagenda kura mu mwaho nari nkibibasha n'ubu rero ndahanyura nkabisoma urabisoma amaso aracabona neza cyane nta ngorane y'amaso ufise no kumva murumva neza yego aho ni sawa ku myaka mwakoze nk'umwepiskopi n'ikihe kintu mwoshobora kubwira bariko baratwumviriza canke abaheruka kwatirwa bashasha mu ibanga ry'ubusaserdoti canke abifuza gukorera Imana nk'uko mwe muriko muragira nk'ijambo mwoshobora kubashikiriza bivanye na experience mufise muri ivyo ryo baririye nobabwira ko biryoshe bihembaye n'ivyo kuri vyarambimbaye gukorera Imana muri iyo myaka yose mugabo igihambaye no kugumya ibanga naryo no riragumye hari abo tumaze igihe tubona babivamwo mu ibanga ry'ubusaserdoti iyo babivuyemo mbega harya naho hari igicumuro kiba kirimo kumena ibanga neza umenya ibanga yego ni ukuvuga yuko baba bamenye ibanga oya ntakubwiye yuko guca urubanza rucira abantu bigoye kugira ngo umenye aho ufatira kugira ngo yacumuye mugabo ubibona neza ibanga baba bararyemeye izuba ryaka abantu bose babona hanyuma rero bakaribamwe gutyo aho niko nabyise ko kumena ibanga ari kumena ibanga rero ni bibi ndaho bihagarirana nabo yego ni byiza rwose nari ndababwiye rero niba ari rumva mwavuze ko bokomera ku ibanga donc bikagenda neza ibibagora babandanye
hama nari nabajije ikibazo igihe nashika ngaho bwa mbere nti abifuza abakristo boba babakumbura boba bakenera kubabona baronka gute mbega musengera he kugira ngo bazoshobore kuza no gukumbura kumva muri ko murasoma imisa baronka gute nawe jewe nukuri ndabanda gutumya nguze guhamagara nguze kubwira ngo baze abaze aho wumva barahabona ngaha ariko uwo babishatyifuza ni muri abambere ndazi ko mutari n'abanyuma bahora baza ngaha tukaganira tugatera inkuru nayo misa ngaha ku seminari nsanzwe nsengera ku seminari imisa ya dimanche hari misa zitatu imisa ya seminari bonyene ngaha n'iy'abakristo baba ngaha iruhande n'ahandi rero nzo gusengera iyo babikeneye nkabo hari nabo mpezagirira mariage amwa dominicano ni kenshi cyane abitavye Imana duherekeza gutyo musenye murakoze cyane pardon yego naye ndababwiye nti murakoze cyane sinzi ko natwe mwoduhaga umuhezagiro yego cyane tukarangiza yego murakoze Imana rugira byose data na mwana na mutima mweranda nibahezagire bakomereze ibanga ryanyu muri zigame muri zo rigendere murakoze cyane ejo buzamba ego abariko muradutega amatwi ngira ngo mwavyumvise uno musi twaramutse twagendeye umusenyeri Evariste ngo yagoye tumushimire cyane gose kuba yatwakiriye ni byinshi cyane twoshobora kumubaza ariko ntitwobimara n'amasaha ntiyatworohereje mwabonye ko twagiye turahindura n'amatara n'iki ego mwakoze cyane mwese mubandanya mutwumviriza ego mukama Imana bane namwe ari mu byanyu no mu banyu murakoze cyane